Isangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wo bandanya kubana natwe turi ku munsi wa gatanu w'igenekerezo ry'16 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka n'ibihumbi 2023 nonyemerere muhe kaze ikinyamakuru SOS Media Burundi candika ko hari abantu babiri ba Bunyoni baheruka kwicwa n'iperereza narakugeza ko iyo nkuru y'umubabaro ku buryo buramvuye nonyemerere ngugeze ko ni inkuru yihuta ivuga ko inyangamugayo Christophe Nduwayo yarayahagaritswe mu gatondo ka kare k'ejo haheze igenekerezo ry'15 z'ukwezi kwa gatandatu 2023 urugo rwa Honorable Christophe Nduwayo mu Gihosha i Bujumbura rwazindutse rukikujwe n'abapolisi be n'abakozi b'iperereza mu nyuma bahavuye bamuhagarika bagenda bamujanye amakuru ya nyuma akaba avuga ko yoba yaraye muri documentation Christophe Nduwayo yahora ari umushingamateka mu nama nshingamateka ya Afurika y'ubuseruko EAR ni umunywanyi w'umugambwe CNL hari muri biro politike y'umugambwe kandi azwi ko yegereye cane Honorable Agathon Rwasa ifatwa rya Honorable Christophe Nduwayo ribaye mu gihe umugambwe CNL uri kuraca mu bihe bitoroshe umushikiranganje Martin Niteretse arabangamiye rwose uwo mugambwe aheruka no guhagarika ibikorwa vyabo mu gihugu cose nyuma yaho hari bamwe mu banywanyi ba CNL banditse bavuga ko batemera ivyavuye mu nama kaminuza y'umugambwe amatwa dusumira akaba avuga ko umukuru wa CNDD FDD hariwe Reverien Ndikuriyo yarahiye ko CNL itazomujana mu matora yo mu mwaka wa 2025 igihagaze nk'umugambwe ukomeye wa Agathon Rwasa hari haciye iminsi mike umupolisi Methode Nzirubusa yahoze ajejwe umutekano wa Honorable Christophe Nduwayo yahagaritswe n'iperereza na wenyene twaranamutabarije kuri runo rubuga haraheze ajanwa mu gasho k'igipolisi Methode Nzirubusa na Christophe Nduwayo harodiyo baheruka kumvikanamwo aho bari bahamagawe n'umuntu yumvikana nk'uwari kabatega umutego kugira haboneke ivyaha babashirako Christophe Nduwayo yoba yahagaritswe yagirizwa ko yoba atunze ibirwanisho birashoboka ko ivyo bariko baramushirako bifatanye n'ivyaciye muri iyo audio nayo mbandanije na yankuru nari ngugeje ko mu nango zano makuru nuko ikinyamakuru SOS Media Burundi candika ko hari abantu babiri ba Bunyoni baherutse kwicwa n'iperereza SOS Media Burundi ivuga ko hari abagabo babiri bari mu myaka yababa 30 baherutse kunyuruzwa mu gisagara ca Bujumbura bajanwa mu gasho k'iperereza mu ntara ya Cibitoke SOS Media Burundi kabivuga ko abo bagabo babiri bari begereye General Guillaume Bunyoni ico kinyamakuru kivuga ko abo bantu bahohotewe bikomeye bageze mu Cibitoke aho bamaze iminsi bakubitwa kandi badafungura aho hose ngo babazwa amabanga ya Bunyoni be n'ivyo bakorana n'umurwi w'ikiroberi wobura ahitwa Kagoma muri teritwari ya Uvira muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo SOS Media Burundi kabivuga ko ibiziga vy'abo bagabo vyatawe mu rukoko ku rubibe rwa Kongo mu bagiye kubita SOS Media Burundi ivugamwo Ahimad Nabil Sindayigaya arongoye iperereza mu Cibitoke ico kinyamakuru kivuga ko cabajije Ahimad Nabil Sindayigaya arahakana ivyo bintu SOS Media Burundi niyatanze imyidondoro y'abo bagabo babiri uwomenya ibisumba ngaho kuri iyo nkuru yotwandikira muri ndondeza kuri WhatsApp hakamenyetso ko guteranya 3-4-5-6-5-1-9 nayo mu bindi kandi nuko mu gihugu c'u Burundi nyene hariko haravurwa ugucumbagira kwibonekeza mu bijanye n'urudandazwa kubera hataboneka inoti nshasha mu mabanki y'ubudandaji muri iyi minsi amabanki yisanga adashobora gutunganiriza abayitura nk'uko vyahora ingingo yafashwe ni banki nkuru y'igihugu yo guhindura inoti z'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 mu mafaranga y'amarundi yatumye hibonekeza inkwirikizi mbi nk'ugucumbagira kwibonekeza mu budandaji uguhindura amafaranga muri mashasha bisa n'ibidashoboka umunyagihugu haba mu gisagara ca Bujumbura mu murwa mukuru w'ubutunzi yamenyesheje ko afise ingorane zo kwiyunguruza turafise ingorane ikomeye cane ntidushobora no kuriha amafaranga yo kwiyunguruza dukoresheje inoti za kera nibivuganwa umubabaro n'umunyagisagara uwundi yongeye ko ashavuye cane ati none murazi ko tudashobora kuriha ikintu na kimwe dukoresheje inoti za kera amabutike ntatwakira ivyo nyene bimeze uko no mu mabanki y'ubudandaji abakiriya ntibemera ko tubaha inoti za kera zibateza ingorane kandi amabanki nayo ntafise inoti nshasha kugira tunganiriza abakiriya bazo amabanki hararengerwa n'abayitura kandi hose ni imyidogo ni akajagari be n'umubabaro biharangwa kuko ibikorwa nka byose biracumbagira nk'uko abanyagihugu bamaze kuvyivugira
Abadandaza twasanze mu mabanki barindiriye amafaranga barengewe bati kuronka amafaranga ntibigishoboka hakoreshejwe ikarata y'ubuhinga bwa none kuko ubwo buhinga bwahagaritswe by'akanya gato kubera ikena ry'inoti kandi abarongoye ayo mabanki bakaba badafise inyishu zo kuduha zihagije baca baboneraho kuduza ibiciro mu kugurisha ibidandazwa byabo aho ni mu gihe hariho abatanguye gukaba izo noti bakoresheje nshasha ku masoko yo mu kinyegero mugabo babanje gusaba inyungu inoti z'igihumbi n'iz'ibihumbi bibiri zahora zikoreshwa mu gufasha muri ico kiringo co guhindura amafaranga kiri hagati y'igenekerezo rya karindwi na cumi n'indwi ruheshi zisiga amabanki ata amafaranga asigarana kubera badashobora kurenza guha amafaranga 300,000 ku muntu kandi ku munsi hamwe n'amafaranga imiliyoni 15 ku mashirahamwe mu itangazo ry'icegera ca mbere c'umukuru w'ibanki nkuru ryasohotse kw'igenekerezo ry'icumi ruheshi 2023 Desire Musharitse yibutsa abariko baranka kwakira inoti za kera z'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 mu mafaranga y'amarundi ko zibandanya gukoreshwa mu kuriha gushitsa kw'igenekerezo rya 17 ruheshi mu ntara nyinshi amakuru avayo akaba amenyesha ko yabonye n'amaso yabo abanyagihugu bakuze bataye umutwe basaba kuguruza amakonti mashasha kugira bashire ko inoti za kera bazanye mu mifuko ariko bikaba imfa gusa nayo muyari karavurwa hanze imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko ibeni muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo abasivile 8 biciwe mu gitero gishasha ca ADF ikasindi Kuwimana abagwanyi ba ADF barateye igisagara ca Kasindi gihana urubibe na Uganda ni ku birometero 80 uvuye ku gisagara ca Beni mu ntara ya Nord Kivu mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo gushika kuri ubu wa kabiri ibiharuro mfata kibanza vyari abantu 8 bishwe igitigiri kitaramenyekana c'abanyurujwe n'amazu imiduga n'ibindi bitari bike vyaturiwe amashirahamwe yigenga yaho yagiriza intwaro n'igisirikare kuba hataco bakoze mu gukingira abanyagihugu abo bagirizwa ntibaragira ico bashikirije ico gitero cabaye hafi isaha 2 z'ijoro cakozwe mu gisagara ca Kasindi kiri ku rubibe rwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo na Uganda ni muri segiteri ya Rwenzori aba ADF barateye muri karitiye Kongo ya Sika ya Kasindi bateye abasivile bicamwo abantu 8 uko akaba ari kiryo shiramwe ryigenga rishasha ryigana hampande y'abapfuye n'abandi benshi banyurujwe ivyo bitigiri bivuga kandi amazu amamodokari hamwe n'ibindi vyuma bikoresha imoteri vyaturiwe nk'uko vyemezwa na Denis Karenga umukuru w'amashiramwe yigenga muri Groupoma ya Basongora agacerere mu bajejwe intwaro kuva igitero kiba abategetsi mu gisirikare no mu ntwaro ntaco barashikiriza amashirahamwe yigenga hariyamiriza ukutitaho ibintu biranga abategetsi harabwe ibintu vyayangaye nta kintu na kimwe kirakorwa n'abategetsi kandi ico gitero kibaye inyuma y'inshuro nyinshi hasabwe ko hokongerezwa ibitigiri vy'abasirikare mu karere ka Kasindi ariko nta cakozwe kubera ibi bibaye tugiye kugwiza inguvu tunahimirize abaturongoye kugira ngo bashobore gutorera umuti ibiduhanze uko akaba ariko vyashimangiranywe agashavu n'uwurongoye amashirahamwe yigenga muri Groupoma ya Basongora asaba indongozi z'intara n'igihugu gufata ibintu nk'ibikomeye bakibutsa bati natwebwe turi abanyekongo kandi turakwiye gukingirwa ni igitero kigira kabiri gihitanye abantu benshi muri ico gisagara uwo mwaka kuwa 15/0 abasivile 17 barishwe abandi nabo barenga 70 barakomerekera mu gitero c'ibombe cakozwe kw'ishengero rya Pantekoti ryo muri ako gace hafi yaho naho mu gisagara ca Bukoma hafi ya Mutwanga mu mugwa mukuru wa segiteri ya Rwenzori ikindi gitero c'abitwaje ibirwanisho cahitanye abantu bashika 10 mu ndwi iheze